Ikibazo cy'abarundi bafungiye mu gihugu ca Zambia turakizi mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'uburundi makungu. Mwaba muzi ico bafatiwe bafungiwe? Abo barundi bafashwe biciye mu mukwabu usanzwe ibihugu vyama bigira mu ntumbero yo gucungera kumenya ko ababa muri ivyo bihugu bakwije ivyangombwa nk'uko no ngaha mu Burundi uwo mukwabu wamukorwa. Bari hehe rero? Se hari ico murimo kubafasha kugira ngo yenda bafungurwe cyangwa murimo gukorana na leta ya Zambia bimeze gute? Rise and Shine Burundi, reka nizere ko mumeze neza aho muherereye. Itariki 11 ukwezi kwa 11 2024 leta y'u Burundi yasize urwandiko hanze ko igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abarundi baba basanzwe bafungiwe mu gihugu ca Zambia irabe uko yoshobora kubatahukana mu gihugu cy'amavukiro. Aya namakuru dukesha ikinyamakuru BBC nkuko mwatanguye muvyumva aho twagiriwe ibakwe byuko umenyesha makuru umwe kuri BBC atelefona umwe avugizi ba leta y'u Burundi akaba yabagije ibibazo bikurikira ibibazo bitandukanye kubijanye n'ubuzima bw'abarundi bari muri Zambia na cyane abari mu minwe ya leta abafashwe bagirizwa kuba muri ico gihugu no kugikoreramwo batabifitiye ivyangombwa. Umenyesha makuru wo kuri BBC yagiriwe amahirwe avugana n'umwe mu bagize leta y'u Burundi anamubaza yuko ikibazo c'abarundi bapfungiwe mu ico gihugu muri leta bo bakizi amubaza nico babivugako. Ikibazo cy'abarundi bafungiye mu gihugu ca Zambia turakizi mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'uburundi makungu. Twisunze ibiharuro bitangwa n'igisata kijejwe ivy'ingenzi muri ico gihugu abarundi bashobora kuba bashika 58. Mwabimenye gute mwebwe ko bafashwe? Mwabigwiwe nande? Igisata kijejwe ivy'ingenzi muri ico gihugu carabivuze carabishize ahabona. Numva ivy'ingenzi zashatse kuvuga migration. Ni inkuru yo twamenye kandi n'ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi muri Zambia bwarashoboye kubimenyeshwa. Twe turi ino i Bujumbura amakuru aba ari mu gihugu kindi tuyabwirwa n'ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi. Mwaba muzi ico bafatiwe bafungiwe? Abo barundi bafashwe biciye mu mukwabu usanzwe ibihugu vyama bigira mu ntumbero yo gucungera kumenya ko ababa muri ivyo bihugu bakwije ivyangombwa nk'uko no ngaha mu Burundi uwo mukwabu wamukorwa. Bari hehe rero? Se hari ico murimo kubafasha kugira ngo yenda bafungurwe cyangwa murimo gukorana na leta ya Zambia bimeze gute? Nk'uko musanze mu igihugu gifashe abantu bashobora kuba babona ko batagira ivyangombwa kirafise uko gica gitegekanya uko kibategeka kugira ngo babanze baragenda. Muri ayo makuru yashizwe ahabona n'igisata kijejwe ingenzi cyo muri Zambia harimwo n'abazambiya nyene harimwo n'abandi bo mu bindi bihugu bitandukanye bashoboye nababwiye ko ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi muri Zambia bwamaze kubwirwa ico buri bukore babasaba igihugu ca abategetsi ingene abo barundi bashobora kuronswa ivyangombwa bibemera gusubira gutaha muri bucu Burundi. Iyo bamaze kuronka ivyangombwa ngira ngo hazohace higwa ibikurikira by'ingene botaha. Ubu noneho mu gihe bataraho bari kubafasha mu bafungiye barimo kurwana gushika ku munsi wa gatanu amafisi bari mu minwe y'ubutegetsi bwa Zambia no kuvuga ko ari mu minwe myiza kuko leta murayizi ko yamara imvyeyi na leta y'ikindi gihugu n'ivyeyi twari tuzi neza aho bari dufise umutekano kuko bari mu minwe y'inzego zibijejwe z'igihugu ca Zambia. Nta kindi kibazo kihariye bafite cyo kubona ababunganira mu mategeko cyangwa cyo kugirirwa nabi aho bafungiwe? Byo kuburana hari ibintu bidakenewe kuko uyu mukwabu n'ikintu gisanzwe mu bihugu byose biba ngaho mu Burundi bihora biba ko mu bisanzwe nk'uko mubizi nta gihugu cemerera bene igihugu baba ku butaka bwacu bakagira ivyangombwa. Kubafata rero bakababwira ati mwitunganye mwisuganye ivyo n'ibisanzwe nta uburana n'igihugu ariko cyo kugushira ku murongo bivanye n'amategeko yacu nta mpamvu yo kuburana kuko nta karenganyo kaba karimwo kandi mu bisanzwe nk'uko mubizi igihugu cose kirigera. Mwebwe aho ngaho ku ruhande rw'u Burundi nta kindi mu bakurikiranyeho kijanye n'ibyaha ni ukuvuga ngo bari muri Zambia gusa kubera ko badafite ibyangombwa nibamugera mu Burundi bazidegembya nk'uko bisanzwe? Ego betwe nta cana kimwe tubakurikirana ko benshi mbere muri abo bantu hari igihe usanga bagenda gukora bakagenda batagira ivyangombwa
benshi barahembwa n'abantu bakababwira ngo nimuduhe amafaranga tubereke ingene twinjiye muri Zambia namwe tubinjize bagaca bajyana nyabahururu bakinjira batagira impapuro zo kwinjira impusha zo kwinjira ico navuga ni visa batagira n'impusha zo gukorera muri ivyo bihugu ico nokwita permis de travail bamaze gushika rero muri ivyo bihugu ugasanga baragize ibibazo. Abarundi bamwe twagerageje kuganira bari mu ico gihugu ca Zambia bavuga yuko leta mvyeyi yarikoze neza ariko iyo atari yo nyinshi cyane yari ikenewe ahubwo nk'uko bafitaniye imigenderanire bagerageza kuraba icokorwa kugira ngo abo barundi bari mu ivyo bihugu bakore mu mwidegemvyo bakore bafise ibyangombwa. Reka nshimire wewe wagerageje kubana natwe muri kino kiganiro naho utaha mu bindi biganiro ari rya mbere ntiwibagire gukora subscribe uhora ubana natwe ushireko like. Ciao ciao.